nk'umuntu akubwira ati tanga amanota kuri izi hafi ziriko zirasohoka zijya nduru ndiko ndabona hagati ya Mukombozi na ninde wundi na Sadbi ubuho hariho nundi yavyinjiyemwo aho akiriku abantu barapa kabisa navuze Fabilo bararapa biteye ubwoba flow n'amastyle atandukanye so narapere girivaye nabwo nibabandanye kabisa nabonye na ntuze ya Mukombozi kuri Facebook ariko yishura undi muntu ngo naho uri mugufi urashoboye abarundi turakunda ibintu by'utujambo jambo gukunda ngakundwa biba biryoshe video kote video na kote media vyarateye imbere cyane hama kote production video Hello everyone, what's popping out today? I go by the name Extreme Body Homeboys, call me the fine boy. Mbere yavuze byose ndabibutse mugende kuri YouTube channel, mugende subscribe, mugende like, share na comment. Kuri Instagram tuba duhari, Facebook page turahari ni BITV na TikTok ni BITV. Ikiganiro ni music debate. Umutumire ntasanzwe, umutumire it's a legend, muramuzi muri byinshi. Ni Paci Nzitonda. Twagira ibiteka rero ryo kumwakira muri studio za BITV. Reka renda muramutse hama baramutse dutangure music debate. Let's go. Bonjour, ni sawa. Ego. Presentation kaze sana. Asante. Merci mwakoze kabisa kuntumira. Ego, nabo mwakoze kuza for the first time muri studio za BITV. Bo. Mwabona gute? Chemo na ibintu ari bon. Ego. Je tubaza ko muri domaine audiovisuel mu Burundi turiko turatera imbere gose ibintu biriko biraza ivyuma bisigaye bihara abantu musigaye mo hari ego naryohe mbona ari sawa kabisa natwe turaryohe kugira muri studio za BITV n'abakunzi ba BITV I think ko baza kuryoherwa kumutumire mu it's a legend ariko rero music debate dufise uno munsi ntiyaje ari muri Eto de Centre ariko twamutumiye nka Paci Nzitonda kubwiwe nyene ku ruhande rwiwe kugira tuvugane ku kintu cerekeye umuziki ubu hamwe no wakera kuri epoke yabo hamwe no kuri epoke y'uno munsi Paci Nzitonda ntagiye kure ntarenze ndavuga amajambo menshi murabona umuziki aho ugeze murazi umuziki wari ingene waromeze ndagomba umutubwire ingene mubibona kuva kuri kote ya production haba production ya audio production ya video gushika indirimbo isohoke muri rujya ruhande rwa kera no muri ruhande rw'ubu ucu tubwira no kuri kote ya message ni byinshi ni kibazo kirekire gose cyo dufata n'isaha ariko mvuze mu majambo make uko ubu nibaza domaine ya audiovisuel nko nempeje kuvuga yateye imbere igumitera imbere cyane kandi abantu ubu hari abantu bayizamwe ari benshi hari ama television online amaze kuba menshi kiyagiye twari dufise RTNB gusa yonyene RTNB yonyene harazana Heritage TV mugabo yari ya gospel ubu kubera ama TV online nyinshi kandi zaje nazo zivuga cyane ivy'iwacu ntizaje zigira bimwe hari amaradiyo kijya gihe twakunda kushwana nabo hari amaradiyo bagira ibiganiro bariko batubwira ibintu by'abaririmbyi bo hanze gusaba abanyamerika batubwira ama biography yakora abo bisoma kuri internet bakaca babitubwira natwe ukamenga twe biratwereke ariko ubu mwezi TV online zaje zivuga ivy'iwacu mutumira abaririmbyi mutumira ibintu mukavuga ivyunga ni vyiza cyane donc via audiovisuel video kote video na kote media vyarateye imbere cyane hama kote production video naho ne vyarateye imbere cyane ivyuma aya madesere ama kamera aya umenga na mapare photo muga filma kiyage ntizabaho hari ibintu twita bigibona image iri flou inyuma bita profondeur de champ kiyage ni washobora kuronka image ifisa ko ka esthétique kurajya ama kamera twa dufise ama Z même kan Sony Z7 wasanga ari plus ya image umenga ni ya RTNB bimwe twango image ya RTNB fora kubera niyo image irikenwe kuri rya kamera ko kugira ama reportage ibintu nk'ibyo muga
muri clip muri publicité ubushaka kwifokaliza kuri objectif ukasanga ni vyiza rero ko nk'uwe niho ndawufilma uko ncagize gros plan byo hamwe ndakubona uri munini gutya bashaka inyuma ntihagire ikiboneka kindi kugira bibe vyiza amaso abone wowe gusa ariko yeye ntitwabikunda ntibyakunda mugubu birakora amadeserere ndavuga siko vuba na deserere nahavuye ndayikoresha mugubu rero haje nziza kurusha urabona turafise ingorane z'amatara amatara n'ikibazo yaba ya regie dezo canke aya éclairage mugabo ubu kubera izo deserere zateye imbere urashoboye gufilma ufise akarimere gakeya bigakunda ukaronka image isa neza kiyege ntivyakunda warinda kwatsa yo twita mandarine akonsoma bimwe biteye ubwoba ampuli hiye byaca bihagarara ubu mufisa maled ubu ibintu vyateye imbere cyane kote audio naho cyo kimwe haraje abandi ba producer bakora neza cyane n'abakera barakora neza cyane na general bikoze vya audio kandi twarakoze vraiment imiziki myinshi murayumva ingene ivuga uyikompaye n'iyubu urumva ko twakoze mugabo ubu uravye nka Colinge nakora ukumviriza ingene arrangement ibiki byarateye imbere cyane donc ni ibintu je biranezera sana byarateye imbere ikitateye imbere cyane ni umusaruro w'ivyo bintu mbega dukura mwiki ico twategerezwa gukura masike nico dukura mu nico twungukamo ivyunguka mweyatera aho niho hakiri ingorane kubera mentalite mbona mu Burundi kitugoye imbere yuko ndakubaza kuvyerekeye ivyunguka ngene twobirondera canke twobiranga kuko mu bindi bihugu babeshejeho n'umuziki abaririmbyi canke abaproducteur n'abandi namwe nyene abamenyesha makuru bica bibabeshaho kuko urumva je tukoranye nk'ubu wewe ukaba ari wewe uza publie ibintu by'iwanje nibiki nama mfise ama concert nama na makontra urumva ko nawe nanje ndashikiye mugabo nkoze concert imwe mu mwaka none gasha nagomba garuke ku kintu ca video kuko hari RTNB yonyene mu nyuma hataje yari ya gospel nagomba menye mwebwe abaririmbyi byagenda gute kugira uje kuri RTNB ugapresenta indirimbo yawe tugende twindirimbo yaje kuri RTNB niye reka ntivyari bigoye reka wewe uhejeje gukora canke nkoreye clip mu artiste narayimuha VCD hariho format yitwa VCD ico gihe mugabo RTNB bo badusaba format yitwa MPEG niyo wacubaha twarayimuha kuri DVD rero akayibashira niko vyagenda waragenda kuri RTNB uti ndafise indirimbo ugatanga karagamuntu ukijira ugatanga iyo ndirimbo yawe hama uzinaye n'umujournaliste nka Paul Emile warabwira uti Paul Emile ndafise indirimbo ibiki nuko hama akayumviriza abonye akanayiraba abonye ari sawa bakayipasisha niko vyagenda kandi n'ubu burya ubu nuko umva jabwira ngo mpa link mugani vya bindi nyene arayiteresha jani yafishiye nyene zarashika mu kazunguruka intara mukagenda mu concert mu zindi ntara en tout cas qui étoile du centre twaragiye henshi RTNB niyo yari hari yonyene kandi abantu bari muri zirya ntara sinibaza ko bose bashikirwa na RTNB bakabibona indirimbo zanyu byagenda gute kugira zibashikire bakumva nyine cyane amaradio ni barazironka cyane barazumva cyane kuri radio Isanganiro kuri première chaîne bafasa cyane umuziki w'ikirundi burya kandi abantu ruguru barazumviriza izo radio kandi ko zirashikayo donc cyane amaradio imiziki myinshi barabimva ku maradio ahandi naho bumva imiziki hari ku masantre Gitega Ngozi Rumonge Makamba centre hariya wasanga hariho babantu bafise udustudio bamwe bagrava ku masede ama VCD toujours na bamwe bafise amasare ya cinema barazishiramwo rero imbere ko film itangura abantu bakazibona naho abandi nabo bakazironka ku ma VCD canke bakazibona mu kabari akabare hari televiziyo iri kirazishira nuko babironka mugacane imiziki yo baramenya ama audio cyane kubera amahadio ndagomba rero tugaruke kuri ca kintu twari tuvuye ku mwanya ivyunguka ubu ega ibintu vyarateye imbere hari ama studio meza hari ama studio ya record meza hari ama studio ya video meza abantu barungura ubumenyi bamwe mugabo haracakenewe ikintu citwa gute
tubeshweho n'uyu mwuga n'umuziki yego ubimazemo igihe kinini uramaze gutembera ahatandukanye I think ndibaza murazi ingene mu bindi bihugu usanga babeshejwe n'umuziki aba journalist yaba baririmbyi aba producteur n'abandi mbo ugasanga umuziki mu babesheje aha mu Burundi ivyo bintu ntibirabaho cyane bigende guteho kugwiki mu bisanzwe hano hari abantu babeshejwe n'umuziki abakora abaririmbyi bagira amakaraoke novuga nka dushimire David Arena dushimire ujya mu boss wa Arena umenga ni Kamberis umenga niko yitwa kuko arakora ibintu bitangaje ku buryo bose no bivugira ngako media mugabo nibaza ko abartiste barabizi hama n'abandi ba patron baje muri Gera kwa Tusa kwa Brice ku Mutwenzi aha muri Zanzi ugasanga Sky vishu murazi kwa amazi imyaka akorera Basiyoni Zion Beach na hehe abantu bategereye yuko umuziki ari kintu gituma bunguka baronka abakiriya mugabo agategera nanone ko nyamuririmbyi nawe ni giterezwa kumubesha aba turabashimira cyane ko bakoze ubu hari abaririmbyi benshi babeshejweho n'umuziki egome ntibirashika aho usanga turi bwigereranye n'abaririmbyi bo muri Afrika y'Epfo canke Nigeria canke ntiharagera vraiment mugabo umbajije uti kera byari gute kera ba Nicola na Farias bakigira amakaraoke mushenge za Odeon Palace nahe byari byoroshe kubeshwaho n'uwo muziki ntivyari byoroshe kubera iki wasanga ego memushenge yazanye ivyuma vyiwe ego memushenge yarajije band irahari mu muhisi member ba Jeremy Menyamedia akiyari muri Lions Band me wasanga aho hantu bariko barakorera umusaruro hava ari muto ugasanga ntibituma mushenge we yazanye ico kiraka yahaye kiraka baririmbyi n'abavuza ugasanga ntaronsa amahera akwiye yo kubariha kubera iki ayegoma abantu baravyitabiye mugabo ugasanga movement ni nto cyane ariko ubu abarundi barasohoka cyane ubwo bare bwarateye imbere cyane bene bwo barabitegera kurusha kijya gihe bica bituma n'umuririmbyi avyungukiramo no nabyo ne byaratemera mugani birashikira ya ntambwe uvuga ngo muririmbyi rero ngo mu multimillionaire kubera yaririmbye oya ntiturahashika kandi birababaje et pourtant vyo kunda uko uravye nk'ama miliyoni bahaye Daju miliyoni bahaye Daju ni menshi sana ziya miliyoni baziha abaririmbyi batatu ubunga mu Burundi concert kabijya nyene objectif ari ijya nyene mugabo wakaca bafata abartiste batatu bagezweho ko buri mwaka bari abartiste bagezweho bagafata abo abantu bari kuza bangana kunye public yari kuza study objectif yabo ya cyo bashatse gukomunika cyari kushika mugabo vyungukiye abaririmbyi biwacu bo gerageje ku study no kuvuga ndiko nshaka kuvuga nti abagwiza tunga abategura ibiteramo amashira hamwe hari haho batarashika kugira badufashe kuronka inguvu ariko iyo nabo barondeye kenshi bakunda kuvuga ko twebwe turi muri business yego kandi ni kuvuga yuko nimba batumiye Daju ntihaza kuza abarundi gusa haraza kuza n'abazungu narindi hajya narabona mu Burundi abazungu bangara narabonye hari abazungu hari abazungu amajana 2 ba kandi baza muri concert nje narabonye ashika nka 200 narabonye ashika iyo mbwira uti haraje abakongole benshi abakongole bari bahari babura abakongole ni normal ko bakunda ivy'iwabo abakongole ni automatique muri ico gihe rero haje mu artiste kongole bategera n'abavivira baraje muri normal bo yego muri ico gihe rero ujya mu boss avuga ati jewe ajya amahera ngomba gudepasa amayaranga nuko kuko nza kuyarenza ndaza kuyunguka ubwo yashira mu Barundi gusa nza kunguka muri business niko bo bavuga je ndibuka umuhisi Luka wa Treybeck igihe agirishije concert yari yazanye yaciye afata
ntuze ya region na Bface aravuga ati mwebwe ndabashize sous contrat urazi gituma yabigize bijya yari yabonye ku muziki wunguka yari yabibonye kubera iki hariho ukuntu abarundi tutiyemera tudakunda ivyiwa tubigaya maka tuzobone bivuye ahandi ni kuvuga nk'ubu hariho nka Modibu murabona ukuntu ariko arakora neza cyane hanze ariko arakora hajya bijya abarundi baguma barava gukiya gusa hajya ni babona arasinye contrat nk'ijya wa Sauti Sol arasinye si je ne sais pas si c'est Universal canke Sony uzozibona ari bamutumye kandi atari bo bamudugije alors que bikunda hano kuduza mu artiste twarabonye Paul yarabikoze kuri Dramati kuduza mu artiste birakunda erega kugira ngo ayo ivyo bavuga ngo objectif bayishikire ngo binjize none Daju nibo bamudugije batoye ibihiye baca baza kubigira ivy'iwabo alors que bashoboye gufata ibivyo ngaha nyene bakabiduza ko mu Burundi hari ingabirano zirenze bari gufata umu artiste wo ngaha kandi birakunda bijya nyene Luka yaratanguye ibi nyene Paul yaragize urabibona birakunda ko umu artiste ni promotion ni promo ni nk'ubu baca bafata ubu urabona umuziki cyane ugezweho wa Fernando etu bakaca bafatira hajya nyene bakabigira plus sérieux rero za miliyoni bari baravuga bakabanza erega ni investissement none niba badandaza izo nzoga kugira tuziwe ntibagize publicity iyo publicity ntibatwaye amamiliyoni n'amamiliyoni kugira tuzimenye izo nzoga tuzimenyere none kubera iki n'umu artiste batogira uko nyene babanze bamushire ku mutahe barabe ko batazokunguka c'est-à-dire turabuze sinzi birababaje ababosi muriko muravyumva mu Burundi dufise amatara menshi ababosi muriko muravyumva foko muyaduza dufise n'abaririmbyi bakomeye kandi babishoboye cyane ashobora ajya amahera muha abagi baririmbyi bo hanze mukaya abaririmbyi nka batatu b'abarundi erega nuwo wo hanze ubiravye ingene aba yaraje akaduga ni ibindi ko ndakubwira hariho ababosi hari babonye ati umuntu afise talent bakaca bamuduza gushika haronka ya contrat yajya ma maison de production yo kwisi yose ni muga ntatangura afise ijya contrat kandi nta buryo abafise wenyene bwo kwishikana hagira so turafise ingorane yo kugaya ivy'iwacu yo kutabiha agaciro aho tukazorindira ko umuntu wenyene avunagurika kimenya yamara gushikiyashika nguyu rero nguyu ni we sawa no reka tugaruke ku kintu ca message umuziki wanyu hamwe n'uwo tugaruke kuri message rero message byarasubiye inyuma cyane gose ahubwo biteye n'isoni kubera turiko dushaka gukurikira cyane cyane by'abatanzania ubu ndamaze kubona ko ubu abartiste baviza ati muri Tanzania message yavumye niyihe ukazibona ino twabirivye mu Kirundi canke mu Congereza ni biteye isoni kubera ivyo abandi baririmba bo baririmba nabo bakurikije ivy'abanyamerika abanyamerika barimba ibintu vy'ibishirasoni cyane kandi abantu barakunda ibishirasoni uririmbye ibishirasoni nivyo bikundwa kurusha kuza kuririmba indirimbo yiyubasha ikindi kintu nabonye abarundi bakunda cyane ni politique uririmbye politique barakunda kandi uvuga nabi uririmbye politique uvuga nabi olala iyo ndirimbo ikiduga cyane so nibaza message yarasubiye inyuma mugabo si mu Burundi gusa ni kwisi yose uvuganye n'abandi bo mu bindi bihugu cyangwa uravye televiziyo karaba abandi bariko baravuga ingene wabo bimeze si mu Burundi ni kwisi yose hariho turafise ikiza cateye c'ubujuju cyo kudashaka gukora ibintu biryoshe vyubaka bari ico ni kiza kwisi nzima si mu Burundi gusa bon ndavuga hariho donc Uburundi kera hariho identité yacu wasanga muri mvere karirimba ikirundi umugabo ugasanga muri mvere ashoboye kuririmba indirimbo ugasanga ni Congereza gusa uko ari karirimbira abarundi cyangwa abari kararirimba ivyo ni normal ivyo no kwino ni
bon mu gihe yo indirimbo zose aririmbye zo bari izicongereza canke igiswahili gusa canke ifaransa gusa aho twovuga tuyo narabe kuko turi mu Burundi ariko mu gihe afashe akafata indirimbo imwe canke zitatu akaba ari igiswahili kugira vize marché ya East Africa aba ari kaharura neza yaririmbye mu congereza kugira vize marché isi yose kurimbye mu congereza n'isi yose bivanye na connection ziwa afise n'ingene uwo muziki abone uzoshika ni sawa sana ni sawa sana ntitwoca ngo turirimba ikirundi gusa ahubwo vuga uti ingene na ca kirundi yo tukiririmba niho mbona hari ingorane abantu barakasa amajambo inkoko bakayita inkoko so dufise iyo ngorane yo kumenya ururimi niyo tururirimvye ugasanga ntitwaruririmbye neza ivyo navyo wumvirije indirimbo z'abadukurira bahaga ba Change wa Africa Nova urumva ingene bo baririmba ikirundi udutegerezwa gukurikiza bijya mu bisanzwe ko bakiririmba uko kiri kandi bikaryoha na Kiduma kiririmba neza Andre nawe ukuviriza Kiduma w'ikirundi ciwe kiririmbye neza cyane ariko abaririmbyi nabo iyo abajije baca bavuga yuko bakora ibintu biri kwisoko bakora ibintu bishobora kubadandaza bishobora kubazanira amafaranga we isoko iyihe mbe mu Burundi twarananiwe kugira isoko yiwacu ico kintu no muri cinema turafise iyo ngorane muri cinema tuvuga tuti none turakenyeye kweri abanyamerika abafaransa abahindi n'abashinwa abari bo bakora amafilme gusa none naija ko bakreye isoko y'cinema yiwabo Tanzania bafise isoko ya cinema yiwabo ubu natwe ntitwokreye isoko yiwacu c'est-à-dire isoko yiwacu twamaze kuyikrea tuca turonka ivyunguka bica biboneka ku buryo ushaka kudandaza hanze uca ukora rero ibijanye na ya soko yo hanze mugabo ufise inguvu ngaha ubu bari kwavuga ngo ni nkuko bavuga ngo justement ngo reka ndirimbe mu Giswahili gusa kugira mfate Tanzania mfate Kenya mfate na Sud Kivu mfate Sud Kivu kora aho naho bavuga Igiswahili ntibizofata utara abarundi bonyene utarafata Burundi wanyu ozo ahandi zohafata gute donc banza guhera ngaha ivyo tuvuga ngo tukora ngo tuba turiko tujana nibihe tujana n'isoko soko gani so dukoresha ibiharuro ni vyiza kujana nibihe c'est-à-dire nk'ubu ntocuza kuririmba style nk'izababoniem par exemple ama sinzigene y'abasizi ko bayita amafanke cyangwa amayisizigene bayita ari amastyle uririmbye bijya gusa urumva indirimbo zawe ntizopasa donc birasaba kujana nibihe ukaza mu midiho igezweho amastyle agezweho muginge n'ivyo ingene ucubiririmba ingene uca wifata nibaza ko twanza twaraba kwanza tukaronka inguvu ngaha dukreye inguvu ngaha tuzikreye yego uzora uko mu Burundi hari talent zirenze yego tukiraho ari igihe usanga mu ndirimbo amajambo ari meza mugabo gace bipfira muri video yego ugasanga bipfira muri video muri ico gihe twobivuga gute navyo ama video ndayabona menshi ubu mbere ukavuga uti none ko yari yaririmbye ukumuga muri video mbona umenga sivyo ndiko ndabona yabinegirije canke yagiye ubasiye bubaka deco yagiye ari hagararira muri deco nziza image nziza muga message le visuel réalisation ya video ugasanga vraiment irikira manura ivyo yari yaririmbye so iyo ni ngorane ya réalisation iyo aba ari kosa ry'umu réalisateur ni kosa aussi ry'umu artiste yavyemeye kuko uzorabe nk'ama clip ya Michael Jackson murabona ukuntu umenga gushika uno munsi umenga n'amafilm turetse n'izo za Michael Jackson ngiye n'amafilm n'ama clip menshi ya Chris Brown kisanga umenga ni film yes canke hari Omar Lay uyu simenga n'umuganeye canke umunaija urabona ko ivyo yaririmbye yaciye abihinga uvu kurusha muri video iza ikompleta ivyo waririmbye mugubu mbona umenga twabihevye cyane ubu tuja juste muri image ziri esthétique nambare neza nse neza ego me n'indirimbo y'urukundo ndiko nimbana n'umukobwa mugasanga na wa mukobwa ivyo twerekanye ni vya bindi nyene okay bari muri cuisine bariko barakina utuntu ugasanga creativité muri video
ntitwagerageje kwa avance amayide ngo realisation ngo ibe nziza kurusha ivyo birahari mu ivyo navyo ngira plus mwe abamenyesha amakuru muzaza murabivuga plus nabo abakora ama video bazovuga ati Paci uri umuraperi ni umuraperi mugabo sino kwidefinisa nk'umuraperi kwa wiri canke Fabilo cakiri kuba y'abaraperi kabisa ahantu ngomba kutuja muri iki gihe rap irashushe yego kabisa rap irashushe ibintu byasubiye kuduga kandi ikintu je maze kubona umuziki utarimwo rap idashushe umuziki ntiyoha nivyo ega rap iraryoshe rap iraryoshe sana umuraperi ubukura buri ngene biriko biragenda nk'ubu umuntu yokubwira ati tanga amanota muri abaperi bariko barasohora indirimbo Sabi yarasohoye indirimbo nka Gwa Gasore umuririmbyi yitwa GQ asohora indirimbo yitwa Murabaza imara iminota 10 harakurikira Bifes arasohora indirimbo yitwa Mood aba ba 90 ba Stilozof na umwe wa chupa mbabarira ego ndamubona nuko ndamebuka izina neza okay El Pro yeah rero ndagomba kumenya nk'umuntu akubwira ati tanga amanota kuri izi hafi ziriko zirasohoka ushaka kunkwegera muri rap hama amahane hari amahane yavrenye na mumenga no mu quartier bahuye bogwana n'aya mahane yo ku marezo sosio vy'ubu kugira habe nyene showbiz so biragoye kumenya nkubaho biri zijya nduru ndiko ndabona hagati ya Mukombozi na ninde wundi na Sabi ubuho hariho nundi yavyinjiyemwo umwe akunda kwandika ama text amaze kwandikira ama text abantu benshi ngaha nawe ni umuraperi mwiza mugabo we ntaramenyekana ni amaze kwandika indirimbo ngaha zizwi izina ryo nibagiye gusa nawe mbona agira yavyinjiremo muri iyo beef so nta manota noza gutanga babarire muga nkuko nakubwiye hariho dufutse tabaraperi nkawe iri n'umuraperi wiri wa Etoile du Centre umuraperi kabisa kandi yandika neza cyane uko nasanze muri rap d'abord il faut kuba wandika ni gake uzosanga text ngo bayikwandikiye muri rap ni gake usanga ngo urafise mu parolier yakugiriye ama parole kandi gake donc umuntu azi kwandika aho akiriku abantu barapa kabisa navuze Fabilo barapa biteye ubwoba flow n'ama style atandukanye so na rap iri varie ubu urabona hariho na za rap menga bari ndazitango bariko barayingira izi zigezweho muri Etats-Unis zirimo ama autotune menshi ama drills agarimo ama autotune urumva ibintu biguma vyononekara ariko wumvise nka rap ya Kendrick Lamar ni vrai rap urumva nyine ko amajambo kayumva neza Kanye West du vrai rap so nibaza plus generation zigenda plus ibintu biba nabi ngo tugarutse aha muri izi abariko barakora ubu na ndivuze na Mukombozi agarutse n'indirimbo ikaze bimwe twako twavuga vya text kandi yaje ari Mukombozi wo nditunze text ibintu bimwe bikaze biryoshe bivuga uti voilà so sinotanga amanota muga nivyo navuze mu Burundi barahari benshi barahari aha je ndabona haruna abandi batakiboneka cyane ba Makaveri bo mu Kamenge ndamubona Makaveri rappeur wa vrai hari ibintu byari bimaze iminsi mu mwaka uheze byabaha mu Kabondo kuri bartender kwa Willy bartender weekend rap harabonye haraje abandi barapere bamara tutari tuzi no kumenya so ntawo tanga amanota mu Burundi usanga ni makabe competition mbone du forme hama barapa umuntu yotanga amanota nayuko ni benshi kandi benshi bashoboye igituma rero ndavuga ikintu cyo gutanga amanota muri the Bifes ne yanditse kuri page yavuga ngo ubu nta wundi muntu numva twogera batatari fils bon erega nimwe nakubwiye zigeze za showbiz z'ama réseaux sociaux bijya baba bashaka ku ma réseaux sociaux habe mouvement ngo nayevuze ngo tweeting c'est-à-dire du partager tubishire ku ma statut show bijya ni vyiza bituma umuziki uryoha nabwo nibabandanye bikabuja nibabandanye kabisa nabonye
na ntuze ya mukombozi kuri Facebook ariko yishura undi muntu ngo naho uri mugufi urashoboye abarundi turakunda ibintu by'utujambo bituma abantu umuzi entertainment ishuha so ni bien muga tugiye mu vy'ubu sérieux abashoboye barashoboye barazwi yega na Farias rappeur Farias wagira byose ararapa aririmba aragira so ni atari mu Burundi hari taranzi zirenze Paci mu kurangiza nagomba siga inzira amavuta mu kubwira cyane abaririmbyi b'abarundi abakunzi ku Burundi n'abakunzi ba BITV mu gusezera mu gusiga inzira amavuta icyo twabarira ego jecho no saba abantu bose bakunda umuziki w'u Burundi ni dukundi ivy'iwacu nivyo na mukombozi ku play we yanyuma arabivuga muri iyi ndirimbo yiwe nshasha kuko iyo ukunze u Burundi nta kibi wokorera u Burundi so iyo ukunze ivy'iwanyu uca ushaka bitera imbere akarorero iyo ugiye mu kabare ukamara iminota 30 uturumva indirimbo y'abarundi uri muri ako kabare hari abarundi 99% n'abarundi bari muri ako kabare ntihagire numwe aja kubwira uwo mu DJ karavuze imiziki muri ako kabare ati hindura avuze ivy'iwacu urumva ko utabukunda ivy'iwacu kuko umukongora ashitse muri ako kabare ubwo nyene akamara 10 minutes atarumva Fari aca agenda akavuga ati piga zile za kwetu umutanzania agira uko nyene umunyarwanda agira uko nyene so abanaija uko nyene kubera iki natwe tudakunda ivyo unosaba abantu twige gukunda ivy'iwacu bizodufasha twese tuzovyungukiramwo mu gihe dukunze ivy'iwacu yisifiye kuri aba bakongore ngene umuziki wabo uteye imbere ingene abatanzania umuziki wabo uteye imbere abanaija ngene uteye imbere no kubera bakunda ivy'iwabo ariko kandi rero nanje muvuga bye mugira bye abaririmbyi abakunzi ba BITV twatumiye Paci Nzitonda umuririmbyi ntabwo ari umemzi umuririmbyi natugiriye akantu ntangora nuko no bututazanya karahani akagitara kugira dutore nagame mbea shadirimbi harabasenga bisengera bagasenga bipfuriza inababandi iyi mana mushavuza iyi si tuguma ducafuza bandaye shageza reka tuje akarofrengusa reka tuje kuri mu rukundo bujyanyiba gufosinga aho agasongora inzara agashogomanga akabegwa gatesa ukabigwiza n'ubusayo agakinji kutuntu tumwe tw'ikizungu manjonjo zose agashiramwo kugira akunezerezeyo none raba ingene uguma wibabura uguma wibabura erega urukundo sugufosinga gukunda ngakundwa biba biryoshe voilà gufata gunya nunde kure voilà yes bakunzi ba BITV kiganiro ya music debate mutumire yari Paci Nzitonda I was hosting Extreme was hosting ndabutse ko dufite service rero zitandukanye turafise photography turafise videography turafise graphic design turafise n'igisata ca film tugomba gutanguza turafise igisata ca film tugomba gutanguza rero umuntu wese tuzokina film yumva ko abishoboye arahabikaze muri BI production tuduze filime ndundi nkuko Paci karabivuga natwe turebe ko twokora isoko ya film ama ndabibutse rero kandi muje kuri YouTube channel muguma mutwereka urukundo mu makomante mutubwira ivyo mukeneye tuzosubira rero kundi munsi ciao ciao. Fyonda sabone. Bage subscribe.